Muri kano kanya tuje mu bushikiranganje bujejwe inyubako witwa Pascal Butoyi abajije ikijanye n'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko ryahawe ishirahamwe Ubaka National Group witwa Fabrice Manirakiza yabajije ati mbega ko yaciye ashiraho ikigega cegeranye uburyo yari yahawe isoko ataburyo afise. Ikindi ati iyo soko yatanzwe gute yaraciye muri bimwe bita marché public. Murakoze nitwa Jane Mukenguruka mvugira ubushikiranganje bw'inyubako ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ikibazo mwabajije cerekeye isoko nkuru ya Bujumbura nomenyesha ko umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura wagumye ari inkoramutima kuri leta y'u Burundi ndetse n'inama shikiranganje yarize ico kibazo. Uwo mugambi iremeza mbere n'ibicapo vyogenga iyo soko. Mu kiganiro nyenishwari mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagiranye n'abarundi baba hanze mu ntara ya Kayanza kwigenekezo rya 30 mu kakaro 2024 ishirahamwe Ubaka Nation Group yarashikirije icifuzo cyuko yo kubaka inyubako isubirira isoko nkuru ya Bujumbura. Ubuserukira iryo shirahamwe Ubaka Nation Group yasabwe kwegera ibisata bibijejwe mu bushikiranganje bw'inyubako kugira ngo babitegurire hamwe. Ibicapo by'ibanze byabimaze gukorwa byarashikirijwe Ubaka Nation Group kugira ibyisunge mu gukora ivyigwa nyezina no kurondera amafaranga azokenerwa mu kubaka iyo soko. Ubaka Nation yahawe amezi 6 kugira ngo ibe yashikirije ivyo isabwa n'amasezerano avyega. Ico cegeranyo kizoshikirizwa inzego zifata ingingo kizishimye ibikorwa nyezina bitangure. Ahantu habereye isanganya nkarirya ntivyari koroha ko amamashini yinjira hajya hatabanje kuvanaho ubucafu bwari buhari. Nivyo bikorwa mubona Ubaka Nation iri kirakora muri kino gihe muri kijya kibanza c'isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze namwe. Ariko ikibazo yabajije ati mbega ko yahawe iryo soko nta buryo yarafise ko ariko aregeranya uburyo ubu. Iyo umuntu afise umugambi wari wo wose usaba uburyo arasaba ideni muri banki canke akarondera abandi bakorana uwo mugambi. Ubaka Nation rero muri kino gihe iri kiregeranya uburyo ibicishije kuba bubo ariko barakorana uwo mugambi abariko baratanga uburyo nuko babona ko bazokungukira hamwe na Ubaka Nation Group baranguye igikorwa cyo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Murakoze. Ego murakoze cyane. Nagomba kumunganira kuri iki kibazo kijanye no kubaka hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Twoza turamenyera yuko akimuhana kazi imvura ihise kandi amazi masabano atamara imviro. Igihe iki kibazo cyashikirizwa cyafashe intumbero yuko ko leta yamaze kuciga mu namashikiranganje ikabona n'ibicapo by'ingene aho hantu hazoba hubatswe ikanavyemeza yuko hakenewe rero ko abantu baja ku kivi. Ariko ikintu cyashizwe imbere cyane kikanakora no ku mutima wa nyine icubaro mukuru w'igihugu nuko aba barundi baba mu mahanga bashikije icyumviro cyo kuvuga bati mbega kubera iki abarundi ubwacu tutokwiyubakira ijya soko hajya hahoze isoko nkuru ya Bujumbura ari abarundi ubwacu. Rero benshi iyo bariko barabiraba kuri urwo ruhande gusa ngo mbega ngo amahera ko ariko aratozwa, ariko iki kintu cyo gukunda igihugu ntibagishikako. So kuvuga yuko abo bariko baratoza amahera abarundi bitari gushoboka ko bayatoza hanze. Ariko twumve twese iki kintu cyuko uburundi abarundi ubwabo aribo biyubakiye kiya kibanza cahoze misoko nkuru ya Bujumbura arizo bariteka ku Burundi. Hanyuma ikindi kintu gikomeye abantu bomenya canke twomenya
nuko iyo abarundi bahagurutse hatazobura bagomba kubaca intege kuko abansi bazokwama bagavye namwebwe abarundi muriko murashiramwe uburyo muri ibyo bintu kugira ngo ikiya kibanza gisubire cubakwe ntimuzotangazwe nuko mwumvise ababaca intege ngo amahera yanyazogwayo ngo bizogorana bizogira gute nukubera yuko hari abatazonezerwa nuko ari abarundi ubwabo bahagurutse kwiyubakira aho zisoko nkuru ya Bujumbura ico kintu nagomba rero abarundi tugende tugavye tumenye yuko kitazobura ariko cyane cyane tunezerezwe nuko abarundi bamaze gufata iyo ngendo yo guhaguruka kwiyubakira ivyabo murakoze